Baretse ni mumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Aha mubaho ku bwenge. No kuvuga buramatari mushasha aravye nabi. Murashobora kumuzirikira muri iki gisagara biragorana yuko nawe buri umurongozi wotambikiza hose. Iyo rero ataburongozi buhari haca hatangura kuba akajagari. Uturinda karinda Burundi none nahazwe imyaka n'imyaka. Ufata ivyicaro. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhereye kuri mwebwe mujejwe intwaro, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, buramatari w'intara naho musangiye kurongora intara, musitanteri nabo mufashanije kurongora iyi komine gushika ku Gacimbiri, mwebwe mwaje muserukira inzego z'ubutungane, inzego z'umutekano, bashinga amateka, bakenguza amateka, na mwebwe mwaje kuri urubanza. Mwese bene gihugu bo muri iyi ntara nziza ya Bujumbura, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ni n'akanyamuneza uno munsi kubona turi kumwe namwe muri iyi ntara nziza ya Bujumbura. Ubwa mbere nagomba nkenguruke cyane kungene nitavye uru rubanza, arico kimenyetso kitabesha ko mushigikiye uburongozi bwanyu muri iyi ntara nziza ya Bujumbura. Nagira kandi nkeze indongozi zose zaba izatowe n'izagenwe mu mabanga atandukanye mu nzego z'igihugu, abatowe n'abagenwe, muje mu bihe bishasha, muje mu bihe Uburundi bugiye ku yindi ntambwe nshasha itera igana ku iterambere. Ni intambwe nshasha koko, kuko twaciye kure kugira ngo dushike ngaha. Uburundi bwagiye buraca muri vyinshi bijanye n'intwaro, ariko bwa mbere twomenya yuko igihugu c'Uburundi camye igihugu cifashe, gifise ubutegetsi bw'igihugu bwiyubashe kandi bwubahwa. Cari igihugu imbere y'umuzo w'abazungu, cari gifise ubutegetsi bw'igihugu, gifise n'ingabo n'abarundi b'abakozi. Hanyuma rero ivy'intwaro vyagiye birahinduka igihe haje umuzo w'abakoroni. Uno munsi yo ibihe turimwo biragorana ko tutegera cane, dutegera ibi bihe ivyo ari vyo, kubera twamaze igihe kinini uburongozi budafise umwanya wo kwicarana n'abene gihugu. Igihe c'abakoroni basanze koko abarundi abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi bw'igihugu, ariko birahinduka kuko abakoroni ko ari nkuko bivye igihugu bacihagiye. Bamaze kucihagira rero nticasubiye kuba gishingiye ku bene gihugu, igihugu caciye kiba gishingiye ku batware. Uburongozi bwari bushingiye ku batware, bijya bavuga ngo igihugu ni jewe. Murazi ko mu Burundi bacavuga ngo niwe yica agakiza. Ico gihe rero murumva
umwenegihugu atakiri ari we shingiro ry'ubutegetsi bw'igihugu, igihugu gica kigoyagoya. Gica kigoyagoya kuko abenegihugu ni benshi mu gihugu, iyo batagira rero uburongozi nyabwo baca basanzara, igihugu gica kigoyagoya. Biragorana yuko nawe wobura umurongozi wotambikiza hose. Iyo rero ata burongozi buhari haca hatangura kuba akajagari. Ako kajagari rero karabaye, ariho n'abarundi biciyemwo imice basubiranamo kubera ata burongozi buriho. Twarasubiranyemwo, nama ndiko ndabisubiramwo, ndabiraba, niyumviriye nkaraba Burundi no munsi, nkaraba n'ubwo Burundi bwo mu bihe biheze, urashobora kumva ikigumbagumba. Cyari igihe niyumvira none ibi byashitse gute. Iyo ndiko ndaraba ubutegetsi bw'igihugu no munsi, nca niyumvira none hari habuze iki. Mu minsi iheze nari ndiko ndatembera hariya mu ntara ya Gitega Imwaro, hanyuma mbona umutama yakoranye na Rwagasore, yabanye na Rwagasore umwanya muremure, yasa nuko yariko araduha icigwa atubwira ingene muri igihe c'imyiyamamazo we wari umuporona, hageze kubaka tribune abajerere nibo baje kumufasha kuyuba. Imbonerakure nizo zamufashije kubaka tribune. Yariko arambwira ati ibintu vyarahindutse ubu, ati imbonerakure zaraje kumufasha kubaka, ati hanyuma nanje bagize mitingi abagumyabanga nca ndabatiza amahema. Yariko aravuga yuko ubu ibintu byahindutse. Hanyuma mutama ndamubaza, none ga mutama we kukuze uri nararibonye, wabonye vyinshi, hari habuze iki ngo igihugu cy'u Burundi kimere nk'uko kiri uno munsi? Ntibasi ni naho tugaya nakabasi akakahari, hari habuze iki? Umutama turi bariyumvira aciye avuga ngo hari habuze ababikora. Yaciye kure ngo hari habuze ababikora. Mu minsi yahera naho nyene uri kurabaza uti none Uburundi bwapfuye kubera iki? Waza wumva bavuga ngo igihugu carabuze abashingantahe, abandi bati igihugu carabuze abantu b'abagabo. Je nanje ndavuga nti igihugu cari cabuze uburongozi nyabwo. Nico gituma igihugu cagoyagoya. Muri iyi minsi hariho ibibazo abantu baguma babaza uburongozi bw'igihugu, ko tutagira iki. Mugabo nabonye umenga ntidusubize amaso inyuma ngo turabe iyo tuva. Jewe nagiye kwiga igituma Uburundi ari igihugu kidatunze kandi mbona umutahe. Ndiko ndavyiga casanga ingorane twagize, ntitwigeze twiyumvira kuduza igihugu ngo kigira intambwe y'iterambere. Twagumye twicaye turya ivyimeza, imfashanyo. Hanyuma rero guhera mu 2015 bamwe bahora baduha imfashanyo baca baduha umugongo. Baduha umugongo rero ntitwari twaraciye ubwenge ngo tumenye kwironderera, twabanje kujuragirika. Hariho umuntu nigeze kubaza nti burya wewe umuntu yoguha akazi wogakora? Atego. Mbe woguha akazi agaca kubwira ngo uzozinduka kuva saa 8:30 uzinduke gukora iwawe, mugu kwezi guheze ucuza ndaguhembe, utonde kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuva itariki imwe gushika ku 30 ukora iwawe, mugabo ukwezi guheze ucutonde wanje nkaguhemba. Nca ndamubaza nti haheze umwaka n'inusu, ngaca nkubwira nti kuva ubu ntuzugaruke sizosaba kuguhemba, woca upfa n'inzara. Hanyuma acambwira ngo emwe ngo n'igitoki nawe narateye ngo coba caramaze kwama ngo nta nzara yomfata. Hanyuma yari muri bajya basoje mu buzima busanzwe,
nca ndababwira nti none ko baguhemvye umwaka n'inusu ukora iwawe kumbwiye ku Kenyubu byari byarabaye biramubaga aca ariraba ngo none harya ngo baraduhaye umushahara w'umwaka n'inusu nte none amezi 18 no kuvuga iki si umwaka n'inusu. Ibi byarampaye ikigwa ncasanga iyo umuntu aguhaye ibintu utarushe uca uba nk'ikijuju ntusubira kubona ngo umurindiriye ko ari wazoguma aguha. Niyo ngorane ngaha natwe mu Burundi twagize, bagumye baduha imfashanyo tutamenye iyiva tutamenye ivyo ari vyo. Hayo umunsi umwe barigira duca turabura iyo tuja niyo tuva, duca mu mwidodombo. Ibi rero mpora biraba no mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, bene Israeli bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka mana, ariko icigwa bahora bampa iyo ndiko ndasoma mu ijambo ry'Imana, bene Israeli ntibidodomvye ngo barabuza mana bamaze kujabuka Yorodani, baciye biga kubirondera barya ivyo biyimuriye. Twebwe rero natwe twarasamaye ntitwibuka. Aha muri iyi ntara ya Bujumbura ni intara itunze cyane, ni intara ibyo byose nayigenduye ndayizi, kuva imabayi kugenda gushika ngaha ku Ruzibazi kuduga kugera hariya za Mukike Mugongomanga ndahazi nayizungurutse intara. Ni intara itunze mugabo ntushobora gusigura ingene abari muri iyo ntara harimwo abakene, kubera ntitwari bwamenye ingene babirondera. Mu burongozi bw'igihugu rero twaricaye turavuga tuti Burundi butegerezwa gutera imbere uko bigenda kose, kuko umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise amazi, dufise imvura isimera, dufise ubutare. Ntivyumvikana rero n'abarundi n'inkerebutsi n'abantu b'abakozi, ndabaza kuzunguruka mu bihugu bitari bike, abarundi nibo ba mbere burya b'abakozi. Nibajije ntigituma abarundi ari abakozi cyane kurusha abandi muri aka karere, no kubera iki? Cyasanga no kubera bibaye ko umwanya muremure, rego umwana w'imfuvyi abagayotsa, twaribaye ko umwanya muremure. Ndabiravye rero twese turabiraba tuvuga tuti Burundi butegeza gutera imbere dukoresheje uwo mutahe dufise, duca dusanga ntibishoboka turutunyenyagu, kuko turagenda mu bindi bihugu tukabibona ari akantu gatoyi, biragoye kugira umugambi. Noneho muze murabe umuntu arimye hegitare 2 n'urimye are 20, umwimbu ntusa. N'iyo uravye no gukunda ntibikunda kumwe. Twasanze rero dutegeza kubanza kwitunganya neza ku buryo bamwe bose mu ntara bashobora kwicara bakavuga bati ni igiki cyo duteza imbere ngaha, mugashobora kukibona kandi mukagikora bigakunda. Hariho intara narungitsemwe abantu bagenda kwiga icyabateje imbere yo mu Bufaransa yitwa Bretagne. Erega kugira ngo utere imbere utegeza kuraba abandi ingene bateye imbere. Iyo ntara yo mu Bufaransa barabakene mu 1970 barabakene, hanyuma baricara, ni intara ingana n'u Burundi, baravuga bati none twebwe twotezwa imbere n'iki? Baca batora urukwavu muri Bretagne mu Bufaransa. Inkwavu zose uzobona bafise, zose inyama z'inkwavu uzobona ziva muri iyo ntara. Ndungitse umugwi ugiye kuhiga, bambwiye yuko hariho umupfasoni basanze yinjiza ibihumbi 16 vy'amayero ku kwezi, afise inkwavu zidashika 300. Niyo baciye bavuga bati mwebwe Burundi kubona mutoye yuko muteza imbere igitungwa cy'urukwavu, atubunyene mujyamo wa miliyoneri. Ari babitubwiye kuko intara irashobora kwicara ikavuga iti ni igiki cyo duteza imbere ngaha, mugaca muraba ivyo mufise, muca mumenya ico mwokora. Aha muri iyi ntara ya Bujumbura yahora ari Bujumbura rirare,
hariho umwe mu gwaruka yaje arambwira ati nagira ndakubwira ikintu kimwe, ati genda urondere muri irya ntara upfa umugura hegitari, ati naho bakuzimba wemere. Ni kubera iki? Ati jewe nararimye ibitoki, ati mfise ingundu z'ibitoki ingundu 11, ati je ndaharura amamiliyoni ku mwaka. Ati naravye irya ntara ugiye hazamageyo ukaraba noneho uraba iki gice cose hamwisare, ati naraharavye ndabona ibitoki bihari, ati hamwe umuntu yova ngo abirime kijambere, ati yoharura amamiliyoni. Ati none kugira ngo muri irya ntara babone yuko itunga barifise ntibabimenye, n'abahariya kumuyira bati mwebwe rero ko muri abarimyi nimwe muzoza gutera amashurwe mwirohero, nimwe muzohora muyabagara, mugabo natwe urugo ku rugo tuzotanga amahera, ayo mahera agaca atunga abahariya ruguru kumuyira. Ni ibintu byumvikana. Abandi rero baricara bagateka umutwe ingene batera imbere. Rero no mu rwego rw'igihugu natwe ntitwicaye, twararavye dusanga itunga Burundi dufise ni ryinshi. Fatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara ntabazana ifaranga na rimwe, bagahezayo naho b'abarundi amahera baratwara ntubona iyo bayashize. Nubuwa dufise umurima abantu bisoromera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa ya kwari gusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzana umurima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo turavuga tuti uwo murima ni uw'abarundi utegereza gusoromwa n'abarundi. Ubu rero twarigiriye inama mbere hamwe hamwe baza baramaze gutangura nko mu ntara ya Kirundo baratanguye, hariya mu Kirundo ivyanda baratanguye, ibubanza baratanguye, naho nyene Gahongore barabizi baramaze gutangura. Ko ndababwira abarundi dusoroma mu murima tuwushore, hari mu wasoromye arahembwa. Mugabo Burundi turonke ico dushora hanze. Ko nk'ubu bambwiye ko ivyanda baba bageze ku makonteneri ashika 20 y'ubutare. Kare twahora turiko turafina. Nuvuga yuko abarundi tuvuye hasi, umwe wese akavuga ati ngira ico nkoze nta kizobuza ko dutera imbere. Mugabo kare twari twarase usoroma mu murima kubera iki? Turindiriye yafashanyo tukarondera amadevize atakintu twashoye hanze. Amadevize kera mukuza yari imfashanyo, none no munsi imfashanyo ntayo, none mugomba cavahe tutayarondere twebwe nyine. Dutegereza gukora tuyarondere hanyuma duheze twikenure muri ivyo dukenye. Aha rero nivyo mbashaka yuko twumve indongozi nshasha ico zije gukora. Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora. Aha ntihabuze uriko aravuga ngo aho bukera ndabukora mu cibo, ndabwire ko ananiwe ubwo nyene, arananiwe. Kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu ari bo koko barereka indongozi bazikoreshe. Nico cyo nababwiye ko hariho urwego tugire ruzoba rurimwo abenegihugu. Ni urwego rujejwe kurwanya igiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane, ruzoba ruhurikiyemwo bose. Twagize inama turaraba turabibona ko bishoboka. Igituma mu Burundi hari amahoro nukubera twagize za komite zihuriyemwo bose ziraba umutekano. Ntimurondere umutekano wavuye hehe? Wavuye muri zirya komite zihuriyemwo bose. None ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore tugire komite zihuriyemwo bose kuva mu rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Nitwabikora ndazi yuko mugabo hariho uzoca avuga ngo Jesse nayo nzi ko ari ivyo ngo ndashikiriwe baciye bavyuga. Hariho uzobivuga ngo ndashikiriwe ngo none baciye bavyuga. None jeho ko nashikiriwe ngaca ndavyugarirako. Naje naciye ndavyugarirako. Rero mwebwe mwandongozi nshasha mwe mubuze mubifate nka nkama
mwumve ko mutaje mumeze nk'ababandi bandi. Hariho ababanza kubaza ngo mbega ngo yahora arya hehe, ngo nanjye ndarose. Ahabura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimo igisagara ngaha, aja atavuga ngo amaparcelle aramaja he ngo ntagure kurondera izi wanje. Umenye yuko hariko umuriro, kuko ari utagura kuvuga ngo barya amajahe nanje niho ngiye kurira. Buramatari w'iyi ntara ya Bujumbura mbereweho mbeda gukebura ku kantu gatoya. Iyi ntara yagiye hamwe ari intara yari Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, Rirare na Meri, intara zine. Aha rero ndakubwire muri iki gisagara ca Bujumbura abantu babeshejweho n'ubwenge. Ndetse ni mumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Aha mubaho ku bwenge. No kuvuga buramatari mushasha aravye nabi, murashobora kumuzirikira muri iki gisagara akibagira Cibitoki, akibagira Bubanza, akaguma boheye ha mu gisagara. Mbeda bikumvise hakiri kare. Aha urashobora kuzubona abandi bazohirondera buramatari bakamubura, umenye yuko uzobohereze guhuba. Buramatari wubu ibiro biri ubishira mu modoka kugira ngo ugumuri mu makomine. Aya makomine 11, amakomine 11, urumva ko ibyo ari byose mu ndwi zibiri, urumva ko atakomine nimwe butarajamo. Novuga cyo harura uti mu kwezi ikomine n'imiburiburi nzoyigendera kabiri mu kwezi, kugira ngo hariya mu makomine bamenyere ubutegetsi bw'igihugu bushasha, kuko n'amakomine begeranije amakomine menshi bashira hamwe kugira nabo bagira imigambi. Mu gihe rero bataramenyera neza, buramatari bagendere mugube muji inama gushikaho babona neza iyo bariko baraje. Na jewe aha naramaze kwiha intumbero amakomine 42 mu Burundi yose ntegereza kuyagendera muri iyi minsi nyene. Nihaye maja amezi 2, mu mezi 2 ntegereza kuba ngendeye amakomine yose kugira ngo twigishanye. Sinshaka kubona twe turi abakene kandi dufise umutahe, nta bantu nabo batagira umutahe. Mwebwe rero muhiriwe muhishije muri intara ya Bujumbura, mufise abimbuzi bimbura, mukagira n'isoko. Nukuvuga yuko abo mu gisagara ca Bujumbura murashobora kumvikana n'abariya barimyi, mukavuga muti wewe rima nzohingura nongere shobore. Isoko murayifise hariya muri Rwibaga, ndazi ko ari abarimyi. Rwibaga n'abarimyi kandi barimbura. Nukuvuga ko nk'ubu mwebwe ico muca mukora abanyagisagara, muca muba muri ipanga ingene muzohingura ibyo barima no kubishora. Ico gihe muhamugize urunaniro, nico twita urunani mu iterambere. Nta wicara, umwe wese abazinanyi n'umurimyi hariya. Jewe narigeze kuronka ubutumwa aho hirya ubuvuye Karembe, bati ntitwumva ingene mufise amazi aryoshe menshi kandi mugabo twe tukaba dukenye amazi ntimuyashorera iwacu. Nabajije abakora amazi, nta numwe ariyumvira ngo afate ubwato ashora amazi hajya Karembe, kubera ntavyo twari tumenyereye. Ico bita guteza imbere igihugu ntavyo twari tumenyereye. Ubu rero harageze yuko duteza imbere igihugu cyacu, twese dutera imbere, ntagire n'umwe abo mukene. Hari ababimbwiye ngo mbego gushaka yuko abarundi bose babatunze ngo ntibishoboka. Ndamubwira nti birashoboka. N'ikimenyamenya mu Burundi kera bari batunze, bararima ikibiri bakimbura. Ibijya byo kugira ibigega mu Burundi ni bya kera, ahubwo biratangaje uno munsi
ngo tutarosa amasiro ngo ntitwobika ivyimburwa. Mugabo kera barakora ibigega kandi ibintu ntivyabungwa. Kera baracura. Iyumvire nk'abantu bari bazi gucura kera. Bagafata isuka akayishora hehe? Uvinza ni mu buha, bashora mu buha bagaca baza bazanye umunyu. Baradandaza. None ubu tunanirwa n'iki kudandaza. Rero uburongozi bw'iki gihe dutegereza kuba imboneza. Indongozi nizimenye yuko ziserukira ubutegetsi bw'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu nabwo bukaba bushingiye ku bene gihugu. Aha abantu benshi nabonye ntibarabitegera. Buramatari ntava avuga ngo ni umutegetsi. Ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku bene gihugu, nico gituma ari amategeko. Amategeko tuvuga ngo demokarasi, amategeko ni dictature. Utegeza kuyakurikiza vyanka bikunda. Umurongozi rero ahagarariye amategeko. Nico gituma buramatari afise ibishigikizo, afise abajeje umutekano, abapolisi, arafise abasoda, akagira abacamanza, arafise ubutungane. Abo rero bamushika kubera iki? Nibo bategerezwa kuraba ko umuntu wese akurikiza amategeko mu gihugu, ko atanumwe aja hejuru y'amategeko. Kuko mu minsi yahera hari abantu bari barishize hejuru y'amategeko, murabazi mwabita ibihangange, ngo ni nakavuze ngo urubanza niruhagarara ubunyene. Kirazira. Wewe uri ndongozi uhagarariye ubutegetsi bw'igihugu, niwe buserukira ubutegetsi nabwo n'amategeko. Amategeko n'ayabene gihugu bose, nta numwe kandi yemerewe kuyarenga. Umurongozi n'umuzezwa bintu. Urabona abakenyezi bavuga ngo n'abazezwa nzu. Nta mugabo ahora aja kwarura umukenyezi ari hari kwe. Ntawe abari umugabo gito. Umugabo aja kwarura umuzezwa nzu ari hari. Umuzezwa nzu n'umugestionnaire. None rero umurongozi ajejwe ivy'igihugu kubitunganya ku neza y'abene gihugu. Buramatari kirazira ko ucuva kujya modoka ni gwawe. Ijya modoka bene gihugu bayiguhaye kugira ngo uyikoreshe ibikorwa vyabo. Utegereza kuvyumva uko ahandi abene gihugu bazokwigarama. Hariho umusitanteri mu miseze yakuwe, yafashe imodoka ya komine ayipakiramwo umusenyi. Araduza abene gihugu bacara mufotora, bati imodoka yacu urabe uko bariko baragira ngo hanyuma ngo ejo yapfuye. Ingengo yaciye ifatwe rega koze ko binara yaciye ikoranira mukura musitanteri. Nuvuga genda bikenguruka abene gihugu barahaye baramenya ivyabo. Kirazira kurya ivyabo babona. Wewe ujeje gutunganya ivy'igihugu ku neza y'abene gihugu. Umuburamatari rero amenye ko muri iyi minsi ajejwe ibintu bidasanzwe. Buramatari ubwa mbere ni waserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Umukuru w'igihugu aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu. Buramatari agaserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Nukuvuga yuko buramatari aserukira umukuru w'igihugu mu ntara. Ntivyumvikana rero ingene mbafise uwuserukira mu ntara nkazasanga bene gihugu ariko baranyitura jewe buramatari atavyazi. Haji bawananiwe. Buramatari urubanza rwonyene kugira ruve mu ntara rugende muri kurudaperi. Mu bisanzwe yategerezwa kuba abizi, akabaza perezida wa TJI, urwo rubanza numva rwa bene gihugu rumeze gute, akagusigurira. Umukuru wa TJI mu bisanzwe niwe aserukira ubutungane mu ntara. Ntivyumvikana rero urubanza rushika muri kurudaperi TJI, perezida wa TJI ataruzi ko urwo rubanza rubaho. Ntaca bariko arakora. Abene gihugu rero bariko baranyitura bazoba bariko baha amanota buramatari angahe. Barinze baza kwitura umukuru w'igihugu buramatari hari bamusivye bazamuhaye angahe? Ubusa. None tuzokwemera nzohatamikiza hose bikunde. Bazabahejeje kuguha ubusa.
gerageza buramatari ushikira bene gihugu babwira uti mugize ibibazo telefona ngaha ubaha inimero yawe kugira naje banyandikira niko nawe bazokwandikira ahubwo jewe nce ndonka ibirego bike kandi nivyo tugitangura ibirego byari byinshi mugakubera baburamatari twagiye turaje inama n'ingingo byaratevye biragabanuka kubera baburamatari bariko baregera bene gihugu none rero buramatari ubimenye ko ari wewe muvyeyi mu gihugu bategeza kwitura ndetse ntivyari ngombwa ko abene gihugu baza iwanje kunyitura naho byananiranye wowe niwe wari kubaserukira ukavuga uti ndafise amadosiye mu ntara ampanze bimeze kunuku naje vyananiye ndabigira nje kugusaba ubifashe nivyo sebukwe wa Musa yahanuye Musa avuze ati tora abaguserukira bazoraba imanza ntonto hanyuma ibigumye baba ari byo bakuzanira none nanje buramatari wowe ibigumye byakunaniye nivyo ukwiye kunzanira mu givyoroshe ukabikora hariho imanza mbona zitagira mvura abene gihugu baje wanje ukiyumvira uti none ngaha hariho ubutegetsi bw'igihugu muri ako karere rero buramatari bimenye uzocuva ngo barakuruhishije hariho umunsi umwe numvise ndushe none ibintu byose mubizana iwanje byose nyawaya acambwira ngo reka wewe gurinda yahundwa gwemera tuze turarira imbere yawe ndayahundwa kwikorera imiliyoni 12 buramatari rero ubu byumva buramatari rero uretse guserukira umukuru w'igihugu niwe ategereza guhuza ibikorwa byose bibera mu ntara ibikorwa byose bibera mu ntara niwe muhuza bikorwa wavyo kuko abakorana ibisata bitandukanye hatabonetse rero umuhuza bikorwa bokora nabi aho twogira akarorero igisata cy'uburimyi kirashobora kwimbura byinshi bimbuye hagaca habura isoko iyo hariho ubutegetsi bw'igihugu buca buvuga buti twarose umwimbu mwinshi reka tube turarondera ingene umwimbu uzoshoka hariya imayoyu nagiyeyo mu bihumbi 2016 ico gihe usanga bariko bubaka urusoko runini hari ubukene aho muri iyo komine ubukene butagira uko bungana inzara yari yabamaze hanyuma rero usanga bariko baka igisoko kinini cyane ndabwira ariko mwebwe murashaka kubaka isoko mutagira ivyo mushora baca bambwira ngo urumva ngo hatwubatse isoko bobwira ngo babimutambu ngo baronka aho bashorera mugana badafite ico bashora none ubu narasubiyeyo ncasanga ya soko bariko barayakura ahubwo isigaye ari ntoyi ahantu hahora ubukene ntuzi ibi byose nivyo bituma avuga nti tuzotera imbere nuvuga nk'ubu rero kumenya uti abantu barakeneye aho bashorera barakeneye isoko nukuvuga uri umuhuza bikorwa noneho ubuhoho rero murumva ko ibisata byose bizoba bikorera mu ntara ibisata by'abashikiranganje kare bajya aba directeur bahora bavuga ngo ntigiri ngo narindi mu bushikiranganje naho kumbe yari kuyerera ubu ntibizokunda ni mu ntara nuvuga buramatari kujya umushikiranganje wa mbere ariwe muhuza bikorwa mu bagize urwego shingwa bikorwa rwa leta niko buramatari nawe ariwe muhuza bikorwa mu bisata bitandukanye byo mu ntara ngira ngo aha muriko muranyumva abo buca barongora ivyo bisata bumve yuko buramatari nawe azoba afise akanama shikiranganje gatoyi ko mu ntara nawe ahuza ibikorwa bagagira imigambi bagashira hamwe abashinga amateka muramufasha buramatari mukurikirane murabe ko ubushikiranganje bwo bwose buriko barakora ikintu mu ntara kugira mu murya kara ace abwira umushikiranganje wa mbere murumva ko buramatari azobafatanye n'umushikiranganje wa mbere aca mubarira ati ngaha ubushikiranganje n'ubu tubona ataco buriko burakora hanyuma gutyo abashikiranganje bakurikiranwe nabo ingene bariko barakora kuko ubu dushaka igihugu tugikuraho cyari kiri tukiduze kwindi ntambwe niwo mugambi ntimurondere ngo nibindi
dutegereza kubona Uburundi bwavuye aho buri kwindi ntambwe, niho bizoca igihugu genda neza. Buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro, uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abenegihugu bofata kugira ngo baronke ubuzima bwiza. Bokora iki? Nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura bakubwira bati ibintu birazimvye, Buramatari ca mwicara muti bizimvye kubera iki? Muzosanga bizimvye kubera abakomisiyoneri. None abakomisiyoneri twobigenza gute? Nta buryo umuguzi n'umwimbuzi bofatana, ugaca ubwira Buramatari wahariye uti koperative zo hiwanyu zihure na koperative zo ngaha kugira ngo bahane ivyo bimbuye. Ibi ndabivuga kuko jewe abahora bagurira ku murimi wanje ndiko ndasoroma barambwira ngo namba ari kuri mituwele, nkabi Bujumbura bacavuga ngo namba ari kuri mituwele. Kubera iki? Narabibonye hariho abantu birirwa bicaye ku marigara akarindira ko riya yeza, vyeze agaca agenda. Hari n'abatangura kugura umugwazo akamuha nkuba ikiro cy'ibiharage akakigura 1,500 cyangwa 1,000 afatiye ku bukene bw'umurimyi. Uwo muntu nawe aguriye umurimyi atarashika no ku isoko, hajya gishira kwibarabara asanga ari umuntu amurindiririye kwibarabara ati ndakugurira. Uwo acari yunguka nawe 500 cyangwa 1,000. Mbere benshi bashaka kuguka 2,000 1,000. Uwo nawe aguriye kwibarabara ageze ku irembo ry'isoko asanga ari wundi amurindiriye, nawe agaca amugurira, nawe yungutse 500. Ashitse mu isoko agaca hava umuntu yavuye ino i Bujumbura agiye kurangura hariya ku isoko y'Igwibaga. Hanyuma nawe wa wundi arashitse aci abikwibwibaga agashikana ngaha, nawe akeneye kunguka 500. Yabishikana ifusi gishitse ajya kuri kote muhora mubibona, babirangurira ku muduga nyene, agaca cyana mu isoko muri Kotebu. Muri Kotebu hacaza uwundi arangura aza kuyanga mu Kamenge. Igitoki cavuye ku murimyi kigurwa 3,000 kizoshika mu Kamenge kigurwa 50,000. None kubera iki abanyabujumbura batokumvikana nabo b'Igwibaga? Koperative y'Igwibaga igaca bikandi koperative yo ngaha, hanyuma bigaca bishika bizimbutse. Hariho uciye avuga ngo natwe abanyerigara duce turyiki. Hariho uciye abivuga ati twere komisiyonere natwe ruzoca turyiki. Twavuze yuko umwe wese ategerezwa kurya abiza kuya. Ico gihe mwe mubigiza ibujumbura muzoba muhejeje kugira rwa runani chaine de valeur. Rujya runani niko rwa mbere ruteza imbere igihugu. Wumvise rero Buramatari nkaho bavuze ngo birazimvye, ucumenya kubera iki bizimvye. Akantu mpora mvuga atanumwe arampinyisha. Abajije nti mbega kuyo mbonye imodoka zitonze zirindiriye igitoro kuri station ko ntabonamwe amavewiti, none zo zinywera he? Ko mwibarabara tuguma duhura, zinywera he? No kuvuga yuko bajya ku ma station bari igitoro bakabesha bagaca bakijana mu yindi station twe tutazi, hanywera rero bajye babose. Aho Buramatari utegerezwa guhiga uti none iyi nywera hehe ko ntari ganda ibona itonze. Ico gihe uzohejeje gusambura ya soko yirabura y'igitoro, tuzaduheje. Kandi je ndazi ko abene gihugu bazobigufasha mu guperereza aho ibintu bipfira. Mbere mu mvugo niba babitubwiye, umuntu bamuhaye igitoro amaritiro 10,000 ajana muri station yo mu mbuga, aca kigurishiriza mu Rumonge. Mu mbuga mu mvugo baridodomba bati turabuze igitoro, tugiye guperereza dusanga wa mugabo yageshikanyo yakiririye mu nzira. Mugakubera bene gihugu bavuze twace tumumenya, kandi yarafashwe. No munsi nibaza yuko arahabitse kuko murumva ko ari inkozi y'iki. Nuvuga yuko bene gihugu bashatse ibi bintu bibi byose byohera,
rero bawujejwe intwaro ubwa mbere rondera umwizerano hagati y'abenegihugu n'uburongozi, haba umwizerano ukwiye kugira mugume muvugana ubuzima bw'igihugu. Nta gihugu na kimwe ari ijuru. Je muramvuga nti Uburundi namba bwahindutse ijuru. Uburundi bashaka kumbwira ngo ikibazo kihari ni kimwe gusa, kimwe cyonyine. Genda muri Etats-Unis murabe ibibazo bafise ingene bingana, genda mu Bufaransa murabe ibibazo bafise ingene bingana, n'umuyoro. Mugabo mu Burundi ikibazo kimwe gusa. Canibuka ivy'amacakubiri bikiri muri iki gihugu, niga hajya hirya ijya Kampisi Rohero yitwa Atene. Hanyuma ico gihe imvugo yari ihari, babajije gwaruka ngo mwebwe gwaruka ibibazo mubona mu Burundi nibihe? Turi twebwe ikibazo dufise n'ubumwe bw'abarundi gusa. Uno munsi ubumwe bwaraje rero ibibazo bica bihera. Tukuba tuzi ko turi ku isi. Je mbere iyo habonetse ikibazo mvuga nti ahubwo turatomboye turaronse ikiraka. Kirazira ko uzokwigira uvuga ngo mu Burundi ngo tuzoba iparadizo. Niba ufise inzu uno munsi watanguye kuvuga ngo iyi bigorofa nani, iyi bigorofa ufise uno munsi voiture Corolla ya ngo gafuma kabakarafu 4, ufise rafu 4 nawe ngo yayifumi ba V8 nawe ati ya ati gitoro awapi kabisa, ati ntinyaruka, ati nkuyakadege uwindege nawe ati ya ati kerozeni razimvye, ati no kwibera inkona nkaza ndigurukira atacamye. Nta muntu azokwiga atagira ibibazo. Zamurasubiza amaso inyuma murabe iyo tuva. Je nico gituma cabura mu Burundi twebwe nyene twoshobora kubuhindura bukaba paradizo. Twe mugabo nta wundi azoza kubuhindura, ni twebwe nyene. Ujejwe rero intwaro yumvise yuko ari wajejwe gukurikirana ibibazo byose byo mu ntara kandi akabitorera umuti, kugwanya akajagari mu karere urongoye kirazira. Ujejwe intwaro ntiyemera ko abantu biyahura. Be murazi ko mu Burundi hari abantu birirwa bariyahura. Hajya abantu biyahura uca utangwa kwiyumvira uti nibiki, ubwo hariho uburongozi, hari ingorane yiyi. Aha rero mvuze kwiyahura muciye muvuga ngo kwimanika ku kiziriko. Kunywa ibiyayura mutwe si kwiyahura. Mwari muzi ngo mvuze ngo kwimanika ku kiziriko. Abantu banywa ibiyayura mutwe hajya bariko bariyahura. Hariho ibiyoga ngaha, bajya abadandaza bobo ntubabwire bikenereye amahera gusa. Hariho ibiyoga ngaha abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe. Ningo zarasambutse mbere, ningo zarasambutse. Mu gisagara nta terume mufise ngo bapfubuze, nta terume bahora imwe vuga. None mwaza ko biva kuki? Abagabo bishinga kunywa bijya biyoga bose baramaze kubatabani. Hajya no kwiyahura, abantu baja mu busambanyi no kwiyahura. None umugera bawanduye ntabahejeje kwiyahura. Erega hari utuntu duto umuntu yibaza ko ari ibintu bibayabaye. Gukura akajagari mu gihugu nuko ibintu byose biba ku rutonde, mugama ina ngahanganga bafisa abagore benshi ko bafisa amazu menshi. None wubatse inzigira gatatu, none ucuyibamwe gutu tuzana ubundi mugore. Aho ajyamara wo kubaka inzu ya gatatu wokora umugambi uzokubesha mu buzima ukaja kubaka inzigira gatatu. Inzu yubatswe ku miliyoni 300 uyipangisha ku 80,000. Nawe umupanga yaronona inzu yewe. Ayo mahera rero ko wari ufise inzu wari gucugira umugambi, kuko ugize umugambi uhakazi abantu benshi. Ugize umugambi ntubura n'abantu 10 uhakazi. Mugabo ubwo ruzubatse ngaho utwaye ni parcelle batagira inzu bari kubakamwo, uteye ingorane kandi nawe ntiwunguka. Akajagari rero karakwiye kuvaho. Abantu ntibiyahure ubona. Ubujejwe intwara
araraba yuko abantu baba ahantu hameze neza. Nivyo kare ntavyo twitwararika, hariho ibiruta ibindi. Uburundi twarigeze ku bwanka gushikaho inyuma y'urupangu utahita iwanyu. Hajya murazi igituma abarundi bose ashaka kubaka agaca ashirako na clôture. Mu bindi bihugu murazoraba clôture ni imwe kujya muri quartier oyiwa. Muga mu Burundi ubushaka kugira kareta kawe naho aho atawukwinjirira ugaba. Nico gituma inyuma y'urupangu ntimuhakubura kuko si wanyu. Nagadabwire rero ko hajya ari wanyu ni mu Burundi. Umunsi umwe nagiye mu Nyakabiga nzabona umugabo yicaye kuyarara hejuru ariko ari telefonera ataco yinone. Neza ndamubona kabisa. Nca ndahamagara mere de la ville ninyaruka mu Nyakabiga hanaha niwe acarikuraho. Niko naciye mvu. Abandi nabo bari kwirigara nyene impande y'iyarara. Ndavuga ntabazana ibeni. Abari bo nyene baca bayipakira. Niho baza kumenya isoko icarico. Narababaye mu gundi mwanya ndaryoherwa. Igihe twagira isekeza gisuko. Riya sekeza ryarabaye kandi mu kwezi kumwe Bujumbura yarakaka aho kigisagara. Hanyuma haca habera inama y'ibihugu 20 na bingahe. Muribuka inama yaciye iba na Secretary General akaza wa Nations Unies. Bose ubutumwa basize kuri bajya babaherekeza. Babwiye ngo urabwira umukuru w'igihugu cyanyu uti felicitation ati mufise igisagara gisukuye. Nari mfise akababaro ndiko ndavuga ngo dukubure. Muga murumva ko mu nyuma natwe twarashimiwe. Hariho umwe yambwiye ati none mwebwe akabanga kanyu nakahe ngo kisuku. Hariho ivyo amaze kumbwira umutekano nico gihe isuku nyene. Bakabanga kanyu nakahe. Ndabwira ntekareka urazi umucafu uri ngaha muri iki gisagara. Ngo ubwo wowe urazi wacu. Yaciye ambwira ngo ubwo wowe urazi wacu gurabe. Hari ahantu ugiye ajya turivugisha. Hari ahantu imodoka iri kwiragenda hari igipfungu c'amasashe. Imodoka ikabura hica kubera amasashe ariko yagurutse imiduga iri kwiragenda. Ukiyumvira rero acavuga ni mu Burundi twibera akarorero dusukure. Abarundi bamwe bajya bakaravye bariyubaha. Kandi muze murabe mu mpangu uzosanga hasa neza cyane muga kwiremba akari hasa nabi. Kubera iki? Igihugu ntitwaciyumvira. Twiyumvira mu rugo iwacu gusa. Hanyuma rero nagenda babwire n'ubu nabonye ko amayarara yagarutse kwe musitani. Aha muri mukaza amayarara yagarutse. Hirya yejo naciye kuri Boulevard de l'Iprona. Nabonye amayarara menshi. Ngira ngo no kubera uburongozi bw'igihugu bwariko buragoyagoya muri iyi minsi heze. Erega atamurongoza abaho haba akajagari nyene. Ubu rero ikintu ca mbere cyo kwihutira tugira isuku aho tubaye. Tuhasharize dutangwe gutera amashugwe. Birahimbara. Sinzi ko muraraba ubu ugiye kuri aeroport uvuye muri ribarabara winja kuri aeroport. Iyo muwe tuyadushugwe ntimubona ko haryoshe none. Ariko muribuka ko kugira abatajya amashugwe ari nagiye kuyatera. Hamwe umuntu ubona yambaye costume asa neza muga mu mutwe hakiri. Umuntu atashobora kumva yuko ashariza hakorera. Utegeza kuvyumva. Igihe nawe umushikiranganje w'intwaro hagati niho twataye utera amashugwe mu gisagara. Ngamubona hari igihe mushatse muragorana. Naratera amashugwe ga kuri Boulevard de l'Iprona mukararamo yaho Nyanza. Gushika buregure ndamubona buregure mengari ngaha keke pa. Ico gihe buregure cyandamubwira nti buregure reka nakwereke. Ubu uzana abapolisi hariho police de l'environnement. Uwuhonyoyeyo acatanga 200 kugira twirondera umukozi azosubira gutera amashugwe. Hanyuma erega barabafashe basanga nta faranga na rimwe bafise. Bati no 2007 abantu bari bakenyeye baga
no munsi abakenyezi bavaga barakenyezi raguma ni ngo mwipfunda harimo n'inoti siko byari bimeze amajana 2 barayabura ngo none ngo tuko dusaza atagira ifaranga na rimwe tumugire gute turapfunga ndarabwira ntoke reka duhindure umukenyuro genda ugura amasuka acazana amasuka hajya uhonyoye aca avaho ateye amashugwe hanyuma rero umunsi urizina nza numva kuri RPA bahaye interview umuntu avuye mu Rumonge ahonyoye mu mashugwe ngo jewe murabona mu ivyo bintu byo gucaje baza kundimisha ngo je nari niyize ngo mu bikorwa ugayi Bujumbura ngo sinuvugene baca bandimisha muri RPA bari bazi ko bariko baranegura bariko barakritika naye ncavuga nti ndatomboye biravuzwe yuko uzohonyora azocarima ubu rero baca bahatinya mugabo bibaza ngo bariko ngo baranegura nanje ntiho publicity rabaye ko uzohonyora amashugwe ubu azocarima buke hariho mutama nzobona riba yari secrétaire général de gouvernement hajya hirya mbona amashugwe wewe yarakuze ameze neza ndamubaza mutama wewe none ko batayahonyora je ngahandatera bagahonyora acambwira ati ndakubwira ati barundi baratinya karimbi ati genda ufate twatu nyuzi tuva mu ikasete atuzitire ati barundi baratinya karimbi amashugwe azokura irega niko byagenze niko twabigize uburuhiro none nagira ndabasabe vraiment ubu tuba basirimu dusirimuke tuba basirimu twumve yuko aho turi hari amashugwe hajya kubushikiranganje bw'intwaro hagati muribuka je ndi ministre ko hari amashugwe hajya imbere yaho hari amashugwe n'icyo nateye aba plano nta numwe yanyicarana bose kwari gukora muri ayo mashugwe genda mu ndabira ya haru bararanduye barahonyanga hajya kuri place de la Révolution nta mashugwe muzi yarahari ngene hari hameze ibi bintu by'uko rero ngo umurongozi agiye ngo nuguca usambura n'ivyo yubatse vyiza nkayo mashugwe twari twayateye mugurumba bakurikiye ntibaciye babandanya umenga ngo nukugira ibindi nagira ndababwire rero hariho ingeso mbi y'abarongozi iyo ashitseho adashaka no kwicara mu ntebe uwasubiriye aho arayicaramo agaca ahita kwiyarara akagura iyindi kugira asesagura amahera y'igihugu gusa ivyo sivyo umuntu arakubwira ati je nari ngejeje aha imugambi nashaka gushika ko waruriya ngejeje aha nawe ugaca uvuga uti nanje reka nje ntera iyo yindi ntambwe ntuja gusambura bandanya ubu kuba dushaka igihugu giteye imbere no kuvuga uvuga uti wewe warugejeje aha nanje zoca shikana ngaha rero isuku mvuze isuku ryo ku mabarabara isuku ryo ku mpuzu ryoye ndabwire je nararavye abantu bari hajya ku isoko ya Kotebu nca ndaba abari Bugarama sange Bugarama niho basukuye kurusha abari hajya ku isoko ya Kotebu murazobiraba namwe hari abantu bubaho kaja ahabona yambaye ibishamba abone yemera nibajya b'inkima hari abafise inkima z'akazi mekanisi yategerezwa kujya munsi y'imodoka murumva impuzu y'ingene mugavuye ku kazi acakura ya mpuzu agaca yoga kamera neza ndakunda cyane abafundi bo ngaho Nyambuye oye ndabakunda abafundi bo ngaho Nyambuye baraza bakubaka muhuye kwishantiye emwe abasa nabi ku mugoroba muhuye rero baduze abasirimutse abantu azi yuko aca sukura aca yambara agakura inkima biba bimeze neza cyane tugire isuku no kuri twebwe nyene tugire isuku tumere neza niho bazotwubaha rero mwebwe abene gihugu mwese cyo ndabasaba ubwa mbere igiteza imbere igihugu ni discipline kumva no kumvira kumva ni kimwe no kumvira ni kindi hariho abantu je bahora nza numva banyandikiye basaba ikintu bambaza ikintu ngasanga nico naraye mvuze nko muri discours
namanje ndababwira nti jewe ico dupfa na mwebwe ntimushaka kumviriza uburongozi bw'igihugu ibyo buvuga. Iyumvire uri dongozi uri kurerekana ivyokorwa ingere vyogenda n'impanuro ukaza ubona abantu ntibashaka kuyumviriza. Kumva no kumvira ni ikintu cya mbere gikomeye cyane, nico gituma abantu bagira urunani mu bikorwa. Aho rero nico cya mbere no basaba, hanyuma nkabasaba gukunda ibikorwa. Nta muntu n'umwe akwiye kuba hatakantu yakoze. Aha mu gisagara birahimbaye, abantu benshi bariko baraduga kugira imigambi y'iterambere ruguru bagataha Bujumbura kandi bavuye ruguru. Hariho abamenyesha makuru nagiye numva bambwira ngo nzeje kubafasha nanje gusoroma ibintu yango ko nabo bafashije. Murumva ingene biryoshe nk'umumenyesha makuru ugasanga nabo barafise umurima. Aha muri ngaha nta kintu kiryoshe nk'ukurya utwo wirimiye wewe nyene wisoromeye. Ivyo si umugani ndiko ndaca, je narigeze kuba umukene kweri. Ico gihe ndavuga nti kuva uno munsi sizosubira gusuma inyama canke imboga. Barambaza ngo nuzobigenza gute? Bukeye kabiri basanga ndiko ndarandagura gazo yariri mu rupangu ntera ibitunguru n'amashugwe. Ibitunguru be n'amashu wabiteye neza ndudushugwe mu rupangu. Rega hari haho urima no mu ndobo ishirera wirimye mu ndobo. Jenjembre mu ndobo irera kandi nabipimye akajenjembre kamwe kavuye ko ikiro kirenga mu ndobo. Hajya mwirirwa muravuga ngo mubuza amahera. Yo amahera rwose ga. Icegerero je narinze ibitunguru ndarima amashu. Gusuma imboga bica biravaho. Ncanzana inkwavu. Naza inkwavu n'imbata n'inkoko. Je nabonye duca turya imirete tukarya inyama kuko inkoko zaraberura. Ubukwavu agakwavu bakajya kuri clôture ugacushira ko nakabati. Mu bisanzwe agakwavu ni twatundi bavuga ngo ni animal d'accompagnement. Mbere jewe ngezaho mvuga nshira inkwavu muri jardin ku buryo zonyene zimenye ingene zirira. Rero namwebwe naho muri ngaha mu gisagara birashoboka umwe wese akaronka akantu akora. Naragiye mu gihugu cy'u Buganda. Icambere nabonye mu Buganda rijya rigara ryo kuri kontware atari mwijoro ntawuronka. Ncambaza none baba bagiye aba fonctionnaire. Cyasanga i Buganda mu kubaka begereza inzu kwibarabara kugira asigaze mu kigo ahana akorera utugambi twiwe. Avuye ku kazi yiruka gukora twatuntu usanga ariko arabagara ariko aragaburira udukoko atunze ugasanga ariho utuntu ariko arakora. Hageze sama y'ijoro agaca yoga agaca agenda rero kuri rya rigara hamwe kuri kontware. Murumva ko ajayo afise ikintu yamaze gukora. Hariho ubworozi nabonye bukomeye cyane mu gisagara mwe mwokora. Ubworozi bw'ibizinu. Champignon jewe nizo zankijije ndababwire. Urashobora kurima neza champignon abatabizi hajya no muri saro urashobora kurimayo ikizinu ukamengana amashugwe. Irashoboka. Hariho utuntu rero naho muri mu gisagara mushobora gukora tukabaha amahera cyane tukagabanya amahera mwahora mukoresha muja gusuma. Rero mukunde ibikorwa umwe wese abwire ikintu avuga ati je nakoze. Ibi byo kuja mu service nimuzopfa mutunze. Service ngo ndimunyezamu ndumuyaya ndumuboyi ndumushoferi ni gestion des affaires kurane ngaho uzo nintica ntikize uzohembwa mugabo umenye ko uzopasura. None pasure bizoca bigenda gute? Reka muzosaza. Rero ko muzosaza ni mwe murarondera ikizobatunga. Kuvuga ngo zo umukomisiyoneri hajya kuri bata uzofuteye imbere. Oya dutangura umwe wese arabe ico yokora kugira ngo aje muri chaîne de valeur. Yemwe nari nyazi. Reka mugabo na mwarimu nkumbuye nisi. Mwarimu nkumbuye kugira ngo tube turaganira. Hariho igihe duhora tuganira neza iyo twatunganije igikorane ijya minsi tukamarana twigishanya. Kandi hariho abantu ubu bafise ubuntu burengeje uko bari kubera gusa izi nyigisho tuza turahana twigishanya gato gato. None nk'ubu abaho haruguru mu misozi ntibumvise ko igitoki ari bo.
igitoki kijya rubona madoadoa genda mu kirime kijambere murabe ingundu 10 gusa amamiliyoni muzoharuha samba ndabazanira uwo musore yabinyigishije sinabaye nkije kurondera aho norima ngo ntanga akarorero kuko yashaka ko ntanga akarorero ariko narasanze hari imageyo umuntu arima kijambere nagiye kumutemberera ararima yashu usanga ishu ipima ibiro 8-10 ndaraba amatunda arima ndaraba ibitoki arima ndamubajije none gamutama nti wewe nk'ubu uri umukene ati jewe ubukene jewe buraba kandi ari umurimyi rero nk'ubu hari akigwa murose ariko nshime cyane ababa mu mitumba murabakozi burya je nama ndabaraba hajya ndahaca nkaraba ababa muri imitumba twarazananye umukuru w'igihugu turiko turatembera twagiye hagati mu gihugu umukuru w'igihugu ari yagendeye Burundi ariko aramanuka abonye hajya muri intara ya Bujumbura rirare yasokorera amosozi n'ibigumbagumba akambaza ngo none akabona amabati hariya mu bitoki ngo none ngo hariya ngo bashikayo gute ntari utubarabara burya nshaka kamwereka akabarabara akabona imirima akabona ibigazi akabona ibitoki ibiharage gushika umenga yo kurira amosozi yavuze ngo Burundi ubumenyi bugiyemwo gusa biranejereje rero ufise abenegihugu b'abakozi hariya muntu zibukike barafashe ifoto umunsi umwe bayerekana ku marezo sosio abantu benshi n'abarundi bari buraya barahakanye ngo si Burundi none Burundi dushatse tukabugira uburaya erega tuteza kubihindurana bube uburaya rero ndanezerewe kandi uko kuntu mwaje muri benshi burya iki ni ikimenyetso kitabesha yuko mushashaye kubona muri ko murakorana n'indongozi mwaje muri benshi sinari ndavyiteze gose kuko nari niteze ko duhura ari abo kumukaza gusa kuko ejo tuzoja muri ntahangwa nababwiye ko amakomine yose nshaka kuyagendera kugira ngo tuze turahanurana none rero reka kubera ivyo mamagare abarongozi banyu bashasha baze ngaha duhere kuri nimuzire rimwe mwese muramahasa nimuzire rimwe Bujumbura oye murakoze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ba nyakubahwa mwese mukoraniye ngaho muvugira mwese z'intara nziza Bujumbura namwe mwaje kudushigikira muvuye mu zindi ntara tugira amahoro zangwa amahoro umutekano iterambere mu gihugu cyacu na cyane cyane mu ntara nziza yacu ya Bujumbura ubwa mbere nyanicyubahiro mu nkundire mbanze nkenguruke ku iteka mwanteye ryo guhagararira iyi ntara nziza ya Bujumbura nkenguruke ibikorwa mwanjeje mwabivuze ibikorwa byinshi byo kuba guhagararira bene gihugu kuba umusuku wabo rero munkundiye nsabe abanyabujumbura mwese muri ngaha mumfashe muntiza amashi yanyu tumukomera amashi menshi n'icubahiro ubwa kabiri nyene cyubahiro nagomba ndabemerera icese yuko impanuro mwaduhaye impanuro mere mwaduhaye yuko nzokora bishoboka byose kugira tuzishire mu ngiro aho rero ndasaba abenegihugu mwese abavuka ntara mu ntara yacu ya Bujumbura nkuko nyene cyubahiro bivuze munshigikire ndumwe sinovyishobotse ariko nkuko twama tubivuga nyene cyubahiro abivuga turi kumwe twese birashoboka rero ico ndabemereye
nzobabera umusuku, nzobagamurukira. Hanyuma namwe ariko nisekurungurana namwe muzongamurukire, namwe muzongamurukire kugira bigende neza. Ikindi nobasaba yabivuze nyene icubahiro no kuba ijisho ry'uburongozi. Dufashanye kugira abantu hose mubona ikitagenda mugishikirize. Twaratanze amatelefone yacu, ubu tuzoca tubaha n'amatelefone ya ba musitanteri kugira ikintu cyose mubona cyoteza imbere intara yacu mugishikirize, haba mu bijanye no kubumbatira umutekano, haba mu bijanye no guteza imbere intara yacu. Aha twebwe dufise amategeko yuko iyi ntara yacu iri mu ihiganwa ry'iterambere. Nibaza ko kuri uno mwanya abanyabujumbura twese nizere ko twifuza ikibanza ca mbere, sivyo ga yemwe? Kuko turafise ibikwiye kugira ico kibanza tugitahukana. Yabivuze nyene icubahiro siringo ndabisubiramo. Turafise incabwenge nyinshi, tuzoja hamwe tubagendere, hanyuma twegeranye ivyiyumviro vyotuma dushika kuri yambona kazoza. Mu kugira tubishike ko rero ni ibintu bitatu. Ubwa mbere, Bujumbura ubu yifashe gute? Bimwe mu gifaransa bita diagnostic. Mbega twifashe gute? Dufise iki? Ubwa kabiri, twifuza gushika hehe muri yambona kazoza? Hanyuma tubuze iki? Habuze iki kugira tuyishike ku yambona kazoza? Aho rene hamwe duca dusaba incabwenge, tugaja hamwe tukigira hamwe ivyokorwa kugira ivyo bibuze tubironke, hanyuma yambona kazoza ya migambi twiyemeje muri 2040 na 2060 tubishikeko. Rero bizosaba ko twamana, tuzobagendera amakomine, mazone ku mitumba, hanyuma turabire hamwe ukuntu iyo mbona kazoza twoshikako. Mu kurindira mudufashe. Hariho mwe tumaze kubona usanga itunga ry'igihugu ririko riratwagwa, riribwa, rirasahurwa, kandi abene gihugu mubibona. Kumbure hakaba gutinya ngo nobivuga, ngo norara kumbure mu gaco canke borarabanyisha. Oya, nta gutinya. Ikintu cyose mubona kitagenda neza, mubonye ugomba kononera ubutunzi bw'igihugu, telefona, bwira umukuru w'umutumba, bwira chef de zone, musitanteri, na jewe mu telefone. Ahasigaye n'icubahiro ndakengurutse, murakoze, Imana ibahezagire mwese. Telefone yanje iriko mbere na WhatsApp ni 61 amajana 220 amajana 957. Umuntu atwara umukuru w'igihugu, baravuga nti jewe ntintwara quartier kiriri hajya, niho n'abankencerekana ko ntwara ibikorwa rusangi. Aha mbere nohera mu kurarikane ku mukuru w'igihugu, bavuze ngo ntuyinjira agaca nandika yakete ntibasimura mu mpera. None ko ubu ntwara, none musitanteri nawe umuntu atwara ku kirimba c'umukuru w'igihugu murumva ko akomeye. None rero naje ndi mu bene gihugu bawe, none nagomba udushikirize nawe akari ku mutima. Ego murakoze nyene icubahiro kumpa akajambo. Banyene icubahiro mwese muvyagiye mu bwugamo bw'iteka, bene gihugu mwese mukoraniye
muri kino kibanza c'iteka. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'uburongozi n'intwaro nziza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Icambere na mbere mbanje gushimira Imana mushobora byose yo yemeye ko uyu munsi ubaho, kuko ndazi neza ko yari wuzi twebwe tutaranabaho. Ndabasabye mumfashe dukomere amashi menshi cyane Imana yacu. Ubwa kabiri ndashimiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ku mwizero yadushizemwo, akaba n'ubu yabigaragaje imbere y'ishengero rikoraniye ngaha mu kudushigikira mu majambo meza. Nyenicubahiro mwumve ko tubakengurukira cyane, nsaba ngo mumpere amashi nyenicubahiro. Ubwa gatatu ndashimiye abenegihugu bose bakoraniye ngaha, ngashimira abenegihugu batwizeye bakadutora. Nukuri mwumve ko twemera ko tugiye kuba abasuku banyu. Ico tubasabye nta byinshi nza gusubiramwo, ico tubasabye nuko mwokwizera kandi mugakorana n'uburongozi. Uburongozi nyenicubahiro yabivuze ntibuja kure y'abenegihugu. Ico tubemereye nuko tuzokwamana imisi yose guhera ku mutumba gushika ku ikomine. Nta na hamwe tutazoshika, tuzicarana hariya ku mitumba tuganire icofasha kugira ngo ikomine yacu itere imbere. Ico tubasabye rero nuko namwe mwotubera ijisho, mukatubera ugutwi, mbese mukadufasha kugira ngo tuzamure ubutunzi bw'ikomine yacu, imibano myiza, iterambere rishika no ku rwego rw'igihugu. Nta byinshi novuga, buramatari w'intara nziza ya Bujumbura yabivuze, nyenicubahiro byose yabidushikirije, kandi impanuro yadushikirije zose twazifashe nka nkama. Nyenicubahiro tubemereye neza ko tugiye kuzikurikiza. Aho bizotugora nk'abantu tuzohanuza, turafise abadukurira mu mabanga, turafise abadukurira muri byinshi, mbese nitwabona bitugoye gose namwebwe turazi yuko mudashira kure abenegihugu n'indongozi, tuzobashikira. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Ego agatelefone kanje ni 69 amajana 589 ubusa 10, iriko na WhatsApp. Murakoze. Murakoze cyane, mwisubire mu bibanza. Ariko mu musitanire wa mukaza wamubizi neza yuko ari wewe uri irembo ry'u Burundi. Babonye muri komine Mukaza hameze neza, bazocamenya ko Burundi bwose bumeze neza. Nico gituma rero umenye kurabwa na benshi, ntuzohave rero usamara ngo nico kimwe n'uwibereye muri ya komine hariya hirya uja imushiha. None rero bavandimwe mwese, ndazi ko muri mukanyamuneza kubona mugira mutangure isemo nshasha. Ubu mwaka w'ibihumbi 2025 twawise umwaka wa mbere mu nzira igana ku iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, iterambere ry'ukuri cya gihugu c'amata n'ubuki. None rero mwese mushire ku muzirikanye yuko umwaka uheze umwe wese azokwirimbura arabe ico yakoze. Uwo ari we wese, na jewe ndimwo, umwe wese atereza kuraba ico yakoze kugira ngo iyo nzira turabe yuko izoturamira twese
ahanje ndazi ko turi kumwe n'Imana byose bizogenda neza. None mwese ndabifurije kuroranirwa, Imana ibahezagire, murakoze.